Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro vya misi yose dutambutsa kuri rosheri ya YouTube ICTV. Nishe nibashikiriza amakuru atandukanye abagezweho avugwa irya nino. Tubazaniye amakuru yihuta cane ku Barundi ndetse n'amakuru avugwa mu karere k'Afrika y'ibiyaga binini muri rusangi. Tubazaniye amakuru ateye ubwoba, ikibuga c'indege ca Bujumbura no mwanya turiko turavugana ngo coba camaze kugara. Kubera iki turaza kubigaruka ko muri ano makuru. Panike hi Bujumbura, ubwoba ni bwinshi cane. Perezida Ndayishimiye yatumije ko inama gihutihuti. Perezida ngo ni nyuma yuko yaramaze iminsi nyuma yuko yumvishe ko Uvira yamaze gufatwa ndetse na vya bibazo twababwiye biri muri CNDD-FDD, aho n'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo yamaze gutanga imihoho. Ibi vyose bikiyongera ku bibazo vyugarije Burundi birimwo ubukene, kutumvikana mu bihangange ndetse no kunanirwa kwa Perezida Ndayishimiye. Perezida Neva rero ngo yaramaze iminsi mu gahundwe, bamwe bakavuga ko ngo yoba yari yinyegeje. Ahabonekeye rero ngo akaba yaciye akoresha inama gihutihuti. Mu nama nkenguzamateka yatumije ko abakenguzamateka bose ndetse n'abashinga amateka ngo hakaba ariko arabasaba ikintu gikomeye cane inyuma y'itsindwa ry'ingabo z'u Burundi muri Uvira. Uno mwanya turiko turavugana rero ngo ibintu bikaba vyamaze kumukomerana. Abimbere mu gihugu muri CNDD-FDD ntibamworohereza, ariko n'ibindi bihugu vyo mu karere ntibiribuze kumworohereza kubera ko ari Perezida Felix Tshisekedi wamuhaye amafaranga atari make kugira ashobore gukingira igisagara ca Uvira. Agiye kutamworohereza kubera ko bari baragiranye amasezerano ko azomurindira igisagara ca Uvira ntigifatwe. Ni nako vyari vyagenze muri Goma ndetse na Bukavu. Mwanya rero Perezida Ndayishimiye akaba ari hagati nk'ururimi, ntazi ico ari buze gusobanurira Perezida Tshisekedi, ntazi ukuntu agiye kubana na M23 kuri ubu ngubu yamaze kuba umubanyi wiwe. Ikibuga c'indege ca Bujumbura ngo ubu ntikiriko kirakora, camaze kugagwa. Ngo hari indege zitagira abapilote zizwi nka drone zabonetse ngo zoba ziriko zirakontorora ikibuga c'indege ca Bujumbura. Ntawuzi nimba izo drone ari z'u Burundi canke nimba hoba hari abandi bantu boba bavyinyegeje inyuma. Murano makuru muraza kubikurikira vyose mu buryo bagidonido. Ni ibintu bitari buze koroha habe na gatoya. Hari abariko baravuga ko Perezida Ndayishimiye ashobora kwisanga yatembagajwe kubera ko benshi babona ko ubu ngubu Perezida Ndayishimiye ari umwe mu baperezida batorohewe. Hari abandi bariko baravuga abaritegura guhunga, hari abandi bariko baravuga ngo ariko arisuganya gashobore kugaba ibitero ku gihugu c'u Rwanda nkuko yari yavyivugiye avuga ati Uvirira mu kifashwe na twebwe tuzoca dutera u Rwanda duciye mu Kirundo. Ayo majambo ya Perezida Ndayishimiye abenshi ntibayibagiye, ariko nanone Perezida Ndayishimiye akihenda akagira ikindi kintu akora kirenze ko vyakoze muri Uvira agatsindwa, ibara riraba riguye. Kandi Perezida Ndayishimiye azokwibukwa mu mateka nk'umwe mu baperezida b'u Burundi yakoze amakosa akomeye, yoba mu vya gisirikare ndetse no mu vy'umutekano. Umuntu yananiwe no gutunganya igihugu ariko akishura mu bintu vy'intambara. Benshi bavuga bati uno mukuru w'igihugu ashobora kuba yaragambaniwe n'abamufasha ubuyobozi canke bari mu butegetsi bwiwe, cane abarongoye inzego zo kwivuna abansi ndetse n'abandi bihangaje muri CNDD-FDD, kubera ko amakosa bamukoresheje ngo boba bari bazi neza uko bizorangira. Babona ko badashobora kumutera kudeta bikunde, babona ko badashobora kumugwaniriza mu butegetsi ngo biborohere, ngo babaca babicisha muri iyo nzira yo kumugira inama mbi kugira yite kuri songoye maze ibara rishobore kugwa. Uno mwanya rero turiko turavugana Perezida Ndayishimiye ari mu vyago bikomeye cane. Abarundi batari bake baratekewe n'ubwoba inyuma yaho mu Burundi hisutse impunzi, aba FDLR, aba Wazalendo, aba FARDC n'abandi banyagihugu basanzwe bahungiye mu Burundi ku bwinshi. Ubu ngubu Burundi bukaba bufise ikibazo c'ukuntu umutekano w'u Burundi ugiye gucungerwa. Ico bikoze umuntu yoba ariko arahenda Perezida Ndayishimiye ngo yisuganye asubire kuja gutera Uvira, no umuntu mubi cane ashobora kuza
gutuma ubutegetsi bwiwe bushobora kuza kuhasigara. Uno mwanya turiko turavugana rero abagwanyi ba M23 bakaba bamaze kwipanga muri Uvira, ariko nanone abo bakaba bamaze no gushika ku mupaka. Ubu Perezida Ndayishimiye akaba rero afise ubwoba bwinshi cane, aho yamaze no kugara umupaka igihugu c'u Burundi gihana na Uvira. Bikaba rero vyamaze kuboneka ko ubwoba Perezida Ndayishimiye afise bushobora kuza gutera ikibazo gikomeye cane, kandi nawe akaba abona ko atahandi ari bwerekeze. Bamwe bariko baramutega iminsi bati Perezida Ndayishimiye avuye aho yari yihishe, none akaba yaciye atumiza ko gihutihuti inama nshingamateka na nkenguzamateka. Bamwe bakaba bari kwibaza niba yoba ariko arategura canke se gusaba uburenganzira kugira gabe ibitero ahantu hatandukanye, hoba muri Uvira ndetse n'ahandi hafashwe na M23 kugira yigovyore kubera agasuzuguro aba M23 bamusuzuguye. Aramutse abikoze rero ngo vyoba ari iherezo ry'ubutegetsi bwiwe, dore ko rero ngo ashobora gukora intare mu jisho nk'uko rero yabibonye n'ahandi. Uno mwanya arashobora kwihenda kubera ibimaramara afise, kubera agasuzuguro. Uno munsi Perezida Ndayishimiye ni nk'umwe mu baperezida mu karere adafise ijambo, adashobora kubahwa kubera ukuntu yamaramaje igihugu c'u Burundi. Mwarabonye ivyamushikiye muri Amerika, Kamengo yagiye ahantu atatumiwe, kandi murazi neza ko yagiyeyo ku munota wa nyuma, mu gihe umuserukizi w'u Burundi muri Amerika yamamye akavuga ati ibibazo biri mu karere, nawe ufise ingabo mu karere, kubona batagutumiye ni ibintu bimaramaje cane kandi bizotuma bagusuzugura. Arabijamwo, bituma maze ku munota wa nyuma Perezida Ndayishimiye bashobora kumutumira muri Amerika, ariko babona ko n'ubundi abantu batamwitayeho, batanabona ico aje kuhamara. Ubu rero Uburundi bukaba nyuma yuko bwugaye umupaka wa Uvira, Uburundi bukaba busanzwe ari umubanyi w'ibihugu bitatu. U Rwanda, Ndayishimiye akaba yarugaye umupaka n'u Rwanda. Kongo nayo bahana umupaka, Kongo Ndayishimiye naho aciye yugara umupaka. Tanzania kubera hariko haraba imyiyerekano y'ugwaruka rwiyamiriza Perezida Samia Suluhu Hassan. Ubu ngubu rero uruja n'uruza narwo ntirumeze neza. Ubwo rero Perezida Ndayishimiye akaba asa n'usigaye wenyene, ntafise ho guhungira. Iminsi iri imbere irateye ubwoba, kandi amakuru Perezida Ndayishimiye ariko araronka uno mwanya ni amakuru adahumuriza. Biravugwa ibihuha vya kudeta yo biriko irategurwa muri kano kajagari kose kariko karaba mu gihugu. Ivyo bikaba vyatanguye kuvugwa cane nyuma yaho umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuri yatangiye imihoho. Perezida rero Ndayishimiye akaba bivugwa yuko ngari kararondera ubuhungiro. Ni amakuru udashobora kwemeza canke duhakane, ariko ikiboneka coco hari ubwoba mu Burundi. Ku mbuga ngurukana bumenyi cane cane iz'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye ziriko zirahanahana amakuru avuga ko ngo hoba hari abariko baravuga ko Perezida Ndayishimiye amaze kwisanga mu kamashu atahafise ho guhungira. Ubu rero ngo benshi ntibazi aho Perezida Ndayishimiye ari bwerekeze. Kuva rero Uvira na M23 bariko barakora ibishoboka vyose kugira umutekano wongerezwe. Uburundi burashobora kubangamira umutekano wa M23 rero ngo nizohagarara. Ariko nanone bakavuga bati kuva Uvira ushika Bujumbura ni iminota 43 yonyene. Nubwo rero ngo bizwi ko M23 dashobora gupfa gutera Uburundi, gusa hari misile bizwi ko zishobora gushika i Burundi isaha yari yose, mu gihe Perezida Ndayishimiye yoba asotoye abo bagwanyi ba M23. Amakuru ya Uvira arabandanya gutera ubwoba abantu. Insinzwi ya Perezida Ndayishimiye ni insinzwi idasanzwe kandi mbi cane, biboneka ko yoba yari yikwegeye, mu gihe abasirikare b'u Burundi bo ataco batakoze, ariko kubera ubarongoye yatanze amategeko nabi, uno mwanya ibintu bikaba bitari buze koroha. Ikibuga c'indege ca Bujumbura rero hari ubwoba bwinshi. Ubu nta ndege ishobora kuhagwa, na rirya nyinshi zahagwa zaba zivuye canke se abategetsi b'u Burundi bakaba baciye basha ubwoba, kuko
hari indege zanyura Uvira imbere yo kugwa i Burundi, bakaba bavuga bati ntidushobora kwizera umutekano. M23 nayo ikaba ariyo ifise ijambo rya nyuma ku ndege zanyura muri Uvira, kubera ko niho bo bahakontorora n'umwanya. Ndayishimiye rero akaba ngo ategerezwa kugirana ibiganiro na General Makenga uko vyagenda kose, ngo ni umubanyi mubi kuri we, ni umubanyi yanka, ariko vyanka bikunda Perezida Ndayishimiye atagiranye ibiganiro na Makenga, ibintu bigiye kumukomerana abure ayacira n'ayamira. Ngayo rero amakuru adasanzwe ariko aravugwa no mwanya ku kibuga c'indege ca Bujumbura, nta ndege ishobora kuhagwa nkuko twabibabwiye. Ubwoba ni bwinshi kuri Perezida Ndayishimiye. Bamwe baravuga bati inyuma y'ibibereye muri RDC abatwara Uburundi bamaze kubona ko kazoza Ndayishimiye ko gaheranye n'intambara, ikibazo c'itunganywa ry'igisoda n'ibikoresho bikoreshwa mu gisoda cari gikwiye kuba mu vya mbere vyirwa, kubera ko harabonetse ko mu gisoda c'u Burundi harimo ikibazo gikomeye, kandi ko n'Uburundi butewe ubwirinzi ku gihugu bushobora kuba bukemangwa kubera ko barabacishije mu ijisho. Ubu rero hasigaye ko turaba inyifato y'umusirikare yatsinzwe ku rugamba ishobora kuvyara ibintu bitari vyiza. Ibi bikaba ari ibintu bitari buze koroha na gatoya mu gihugu c'u Burundi. Intambara irashobora kuza gusiga akarambaraye mu Burundi. Ibi rero bikaba biriko biravugwa mu gihe Perezida Ndayishimiye ubwoba ari bwinshi, ariko benshi bakaba batanguye kuvuga bati noneho arabigenza gute. Ibi rero bikaba bituma Perezida Ndayishimiye afatwa nk'umuntu yananiwe n'ivy'urugamba, ariko nanone akaba yarananiwe n'ivyo gutunganya igihugu. Bisiguye ko ku mpande zose Perezida Ndayishimiye yatsinzwe. Mu gihe rero hari ibibazo bikomeye cyane, umupaka w'u Rwanda, Burundi ndetse ukaba wari umaze iminsi wugaye, ndetse n'uwa Uvira Kavimvira irugaye kandi yugawe n'abategetsi b'u Burundi. Ibi bikaza guteza ikibazo gikomeye cyane kuri Perezida Ndayishimiye ndetse no ku gihugu c'u Burundi. Intambara y'ibihangange muri CNDD-FDD, aho bivugwa ko General Ndakugarika ndetse na Geras Ndabirabe ndetse n'umukuru w'inama na Reverien Ndikuriyo, ibintu vyatanguye kumera nabi. Bakabona ko muri CNDD-FDD amatora yo muri 2027 yamaze gucanishamwo ivyo bihangange vyo muri CNDD-FDD. Hakaba hari umugwi wiyita bene Samuragwa, ukaba ushigikiye Perezida Ndayishimiye, ukaba uhanganye bikomeye n'akandi kagwi ka Reverien Ndikuriyo, Geras Ndabirabe ndetse na Ndakugarika. Ibi bikaba bishobora guteza ikibazo gikomeye. Bamwe bakaba banavuga ko mu Burundi hashobora kuba kudeta umwanya n'umwanya. Iyo nayo itabaye, amatora ya 2027 arashobora gusiga impinduka zikomeye mu Burundi, kandi Perezida Ndayishimiye akaba ashobora kwisanga ibintu vyamukomeranye. Ngaya makuru agezweho ariko haravugwa cane muri kano kanya twagera tubashikirize. Mwese rero aho muri bya nino ndabakengurukiye cane, kandi nkaba nanabipfuriza ibihe byiza no kubandanya kudukurikira. Uko turonse amakuru turagenda turayabashikiriza umwanya n'umwanya. Perezida Ndayishimiye we ivyiwe ntago vyoroshe habe na gatoya, ariko n'ubutegetsi bwiwe bukaba bwoba buri mu marembera. Perezida rero Ndayishimiye ngo akaba yaraye asuzuguye bikomeye inama nkenguzamateka ndetse na nshingamateka, aho ngo zari zamutumiye mu gikorwa na Seni. Ubutumire akaba yari yabwemeye, akaba yabisibije hasigaye amasaha make igikorwa kigira kibe. Abo muri Seni bakaba bahashitse bahashitse baciye babakarira mu nyuma babasubizwa inyuma. Hakibazwa Perezida Ndayishimiye yabaye iki catumye atitaba ubutumire, kandi yari yamaze kwemera ko ari bwitabe. Naco catumye bamwe batangura kuvuga bati umukuru w'igihugu yoba yamaze guhunga igihugu, ubwo bafise n'ubwiki. Kuri ubu rero ibintu bikaba bitari buze koroha na gatoya. Ni amakuru menshi abavugwa tugenda tubashikiriza umwanya n'umwanya. Kuri mwese rero ndabifurije ibihe vyiza.
turaza kubandanya kubashikiriza ibigezweho mwene muje kure.